Imana ishimwe cyane. Tugomba tuvuge inkuru zo kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Urazi iyi minsi ya Pasika ni minsi novuga ivyo dukora vyose. Paul umunsi umwe yavuze ngo nimba vyo kuri Yesu atazutse mu bapfuye, ubutumwa tuvuga our preaching is in vain. Ubutumwa tuvuga uravyumva buri hamva ntaco bivuze, kuko ivyo tuvuga vyose ubushizima bw'amanga dufise nuko Kristo ataheze mu bapfuye, ariko yanesheje rupfu arazuka. Ivyo biduha kugendera mu bugingo bushasha. Rero uyu munsi numvise no sangira namwe gatoya, kuko umwanya si munini yakanduse sensene, ariko ngoma nkoresha umwanya mutoya mugabo kame mutore message kubijanye n'uyu munsi turiko turavuga ukuzuka kwa Yesu Kristo. Sura kandi ngiro munero ndi wawe ngo Pasika nziza. Hallelujah. Pasika birasigura to pass over, birasigura kujabuka hakurya, kuva ahantu waruri ukaja ahandi. Shaka kandi usuri mumbwira uti ndakwifurije kujabuka muri no Pasika. Ingene muri ko mubivuga umengo nyene sinzi ko ari mwebwe ibi birabereke numva bimene ya muri kiro kibanza. Sura kandi mubwira uti ndakwifurije kujabuka. Hallelujah. Iyo tuvuga kujabuka tuva mu mibabaro tukaja mu munezero, kuko ijambo rirambwira ngo habibwa ikibora hakazuka ikita. Iyo tujabuse icyatewe nikigaruka kwa kundi cyari kimeze. Iyo tujabuka icyatewe kiza gifise ubundi bwiza bundi. Mbwira umuntu rero ndi wote hari ubundi bwiza bundi ubikiwe. Bimubwire neza uti hari ubundi bwiza bundi buri nyuma. Hallelujah. Hallelujah. Mu megatoya Abikorinto ba mbere igice ni ca 15 turasoma dore ku murongo wa 42. Numva nohera ngaha muri kirite ya mbere si ho nahere mugabo numvise izikirite zikirundi nohera ngaha. Imana shimo cyane. Twumve neza iyi Pasika ico ishatse gusobanura. Fasha gusoma. Kuzuka kw'abapfuye ni nkuko. Nukuzuka kw'abapfuye, it is the same way with the resurrection of the dead. Niko bimeze. Habibwa ikibora hazugwa ikitabora. Hakazugwa ikitabora. Iyo twajabutse tujabukira mu bitabora, tujabukira mu biri incorruptible, tujabukira mu bifise ishusho y'ubwiza irenze ya mbere bari bagize iki bateye. Habibwa ikibora hakazugwa ikitabora. Habibwa igikengegwa hazugwa icicubahiro. Habibwa igikengegwa. Imana ishimeka iwe uri kurabisoma mu mwanya meje kumva ivyo narinze. Uyu niwe yabigishije dimanche passé, nivyo numvise turi hejuru bari kuvuga ngo bonjour messieurs. Ababaye ngahangira barumvise ndiko ndavuga. Ageze mu 12 yagiye arasimba kubera ko Satani yaramugiriye nabi nyene abumunwa rumogi, abo umuntu nyene adashobotse akagenda arasimba. Atari kura ko nyene ari kuri Pasika ajabukira hakurya, ariko we nyene yarisimbya. Yatemutse mu 8 akaca asimbira mu 9, atemutse mu 9 agaca mu 10, mu 10 akaja mu 11. Rero mu mageze mu 12 mwe Imana aramubwira ati no utegereza kugira iki gusubiza kurepara nimba vy'ukuri wihanye. Ati subira aho byapfiriye hehe mu 8 ngoma ndagutere mu 8. Acagenda ari umugabo ibaza umuntu yageze muri seconde agacagenda gusaba kwigana n'abana bo muri 8e. Mugakora ko urumva ta uniforme yari afise yateza gutonda yambaye civile ngo abana bamubonye bashava ngo bonjour messieurs, kumbe no baje kwigana. Hallelujah. Ico cari gikengegwa. Mugabo habibwa igikengegwa hakazugwa icicubahiro. Renda shaka kwateba gatoya kuko ndiko ndavuga Pasika, ndiko ndavuga ubushobozi bwo kuzuka, ndiko ndavuga bwa bushobozi bwazuye Yesu mukuye mu bapfuye, bwa bushobozi bwatuma cyakibuye bavuga yuko kijya kibuye cyari kumva ya Yesu abagabo 3 bakomeye batashobora kugwihenura, ariko ubushobozi bwagitembagaje akava mu bapfuye. Wa mugore aje kumurondera akabati bigeze gute uze kurondera umuzima mu bapfuye? Ntari nga, he's not here, ntabwo ari nga, he's risen. Yazuse mu bapfuye. Iyo yazuka cyangwa igihe yazuka ubwo bushobozi bwamuzuye nibwo bushobozi butransforma igikengegwa mu cicubahiro. Sinzi nimba ngafise abantu bakengerewe, ariko ndagomba kugira ngo iyi
pasika iragusigira identite nshasha yo kuba ikinyacubahiro, yo kugira icubahiro utabihawe n'abantu ariko ubihawe n'Imana. Haleluya. Habibwa igikengegwa. Mbwira umuntu yari yandeye wabuti igikengegwa ntibazosaba kukibona. Igikengegwa ntibazosaba kukibona. Bagiye kubona icicubahiro. Komeza. Habibwa ikinyantege nke, hazugwa icinkomezi. Habibwa ikinyantege nke, hakazuka Icinkomezi. hakazuka Icinkomezi. hakazuka Icinkomezi. bariko barakuvuga nuko yamenye imeze neza. Amen. Bariko barakuvuga uti ndici inkomezi cyane ngo ndi umunyenkomezi. Ipasika igusigire ikicubahiro nino identite nshasha yo kuba umunyenkomezi hagati mu banyantege nke. Kumura nkurikira wumviriza. Habibwa umubiri w'inyama, hazugwa umubiri w'impwemu. Hakazuka umubiri w'impwemu. Asangwa hariho umubiri w'inyama hariho kandi n'uw'impwemu. hariho kandi n'uw'impwemu. Ibisino biteba ko bari kuvuga umubiri w'impwemu, ntibari ko baravuga impwemu y'umuntu ariko n'umubiri impwemu novuga yatsindanishijwe canke impwemu novuga yabaye glorified ifise hano muri nosi. Uyu mubiri w'impwemu niwo tubona Yesu yambara azutse mu bapfuye, kuko azutse mu bapfuye ijambo ry'Imana rimbwira ngo bari biyuganye kubo gutinya Abayuda, mugabo batamubona hagati yabo. Arabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Uwari afise umubiri bugaye yaraciye mu mpome, yaraciye mu muryango wugaye arashika indani. Uyu mubiri n'umubiri tubikiwe umunsi azoza kudutora. N'umubiri udapfa, n'umubiri utagwara, n'umubiri w'ubwiza, n'umubiri wa aya. Haleluya. Ku murongo wa 45. Kandi uko niko handitswe. Uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo. Umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo. Niko ngo yari afise. Umuntu afise n'umuntu yahawe. Mbabwire mwongere kandi mutaburane nanje. Natawe ko umugisha ukomeye Imana yoguha si ibintu yoguha, ntiyoguha kugira, yoguha kuba. Ndasubiramo, guhabwa ego navyo birashaka umugisha, mugabo guhabwa ntibikugira isoko. Siri muriko muranyumva? Uwo guha umukate n'uwo guha boulangerie n'abantu babiri batandukanye. Imikate iva muri boulangerie. Nivuga ko Imana mu buntu bwayo yifuza kutugira isoko, source da source, aho biva. Rero umugisha ukomeye Esawu na Yakobo, Isaka agomba kuhezagira umwe ari we Esawu. Nyina aravyumva ategura ivyo kugira ngo umugisha yohaye Esawu awuhe Yakobo. Aba bahungu babiri nibo bari abasamuragwa ba Isaka. Isaka nawe yari samuragwa wa Aburahamu. Ni kuvuga ngo Aburahamu bivuga ngo yari Imana amuhezagiye muri vyose, mu vy'imhemu no mu vy'umubiri. Yari n'umugenzi w'Imana, yari afise ibitayega. Aburahamu yari afise igisirikare wenyene ku buryo aja gutera ibihugu wenyene, apana igihugu ariko umuntu yatera ibihugu. Niko yakoze aja gutabara Loti n'ibindi. Mugabo aba bahungu bose bariko baragwana barondera umugisha. Umugisha barondera n'uyu ntibarondera kubwirwa ngo rigatongo rize ribe gwawe, ajya amasho azabe gwawe, biga bize bibe gwawe. Bose bari kwagwanira ikintu kimwe, ijambo aza kuvuga. Kuko iryo jambo niryo utereye gukontrola kazoza kawe. Niyavuga ngo uri umuhizi nimba zoshika no mu bihe novuga byo kugeragezwa, iryo jambo rizokwiyempoza mu buzima bwiwiwe. Mwemeza umugisa ubwa mbere ambe sivyo umuntu yogira, umugisa ni Imana yokugira. Niso gituma marayika abaje Yakobo atusakiki atishaka umhezagire. Ntiyamubwiye ngo akira amazu, ntiyamubwiye ngo akira icubahiro, ntiyamubwiye ngo akira parcelle, yamubwiye ngo witwa nde. Umugisa wiwe wari uhagaze kuco ategezwa kuba kuri identite yiwe. Rero ivyo turiko turavuga, babwire iyi pasika
igutabuze neza ko ariho identite uyu munsi wahawe. Aho niho byose biva, kuko wamaze gucika nta kizobuza kugira. Bihagaze kuco uba cyangwa kuco ucika, apana kucugira, kuko ari ibintu bikurikira uwacitse. Hamwe uyu munsi ukoroka dekre ati naka agizwe n'akarorero umushikiranganje, sinzi batavuga ngo ndamukuye mugabo umushikiranganje wari wese. Hado histoire nigeze kumva uwo muntu yari ibereye mamba ari gusenga, yaje asavye lift, dekre shirakoroka, baramushakishije ahari, acabona imiduga nije kumutora, yaje yipa muri lift, mugabo yasubiye inyuma afise cortege, afise escort. Uko yaje amaze gucika siko yatashe. Jene siko bisabana imwe mu bari ko rumva icyo ndiko ndavuga. Bihagaze kucuba, kuko aho niho vyugariye, aho umaze kuhadekoda neza, ibisigaye n'ibintu bisanzwe, kuko ivyo bisigara bikurikira uwacitse. Numva amene muri cyo kibanza. Rero wifuze ngo Adamu wa mbere yarafise, twe dukomoka muri Adamu wa mbere, twe dukomoka kuri Adamu wa kabiri ariwe Kristo. Bivuga ngo Adamu wa kabiri ariwe Kristo, bashaka ngo that is Christ, niwe Kristo, is a life giving spirit. Ni mhemi tangu bugingo, aratanga, we ntafise aratanga. Aho dukomoka na hanu tuba aba distributeur agréé. Mbefise gutega mishu ya entreprise yiwawe Tuma Express, Imana ikene ko Tuma Express, aho umuntu umwe nakene ibintu ivyo kujya binyaruka, amakuru sanyaruka, muce murondera ujya mugabo bica bikemuka vyose mu mwanya mutoye baba gushikire ni express. Iyo umuntu akomoka muri Adamu wa kabiri ariwe Kristo, aba umudistributeur agréé, uwemewe n'ijuru yuko bamusanze ahazobariye bazoronka ico bakeneye. Numva amene ya muri kino kibanza. Bikacimbwira mu Banyefeso 1:9 ngo twatibanga ry'ivyigomba nkuko byayihimbaye kera. Darante tubindi ko ndababwira sibigiye kuba ni ivy'ijuru ryahejeje, rindire kuba umenya ukizera hamugatambukiramo. Narivuze ijuru rindire ko umenya ukongera ukizera hamukabitambukiramo. Ntavyo Imana ikirakora, Imana iri mu isabato, ntavyo Imana ikirakora, Imana iri mu karuhuko, ntavyo Imana ikirakora, Imana yarabihejeje. It is already done. Isi Imana ikeneye n'abantu bavyakira rambano mu kigiriki bakabitambukiramo. Hallelujah. Nkuko vyayihimbaye kera irukanga hariya mu Banyefeso, nkuko izogenza vyose igihe gikwiriye gishitse. Ngoma ndabasarisha gatoya. Hallelujah. Raba kino kintu itwatibanga ry'ivyigomba, umviriza, nkuko vyayihimbaye ibigabiye ryari kera, ibigabiye ryari kera. Urazi abakira abana nabariko baringiga ngo Imana igira ubuntu, Imana umpe abakuze bazi ko Imana yabahaye. Ahubwo bagenda bavuga ati no, bambwiye ko dose yanje iri ngaha, bambwiye ko mbariza inyishu yanje ngaha, bambwiye ko biri ngaha, ndashaka inyishu yanje, ndashaka ivyanje, barambwiye ko babihejeje. Oya baratari ko baravyiga, mfise message yuko babihejeje kandi bambwiye ko biri. Iyo babihejeje ngo genda wishurize muri secretary, uburengo manda batware muri Kristo mwishurizeyo ivyanyu, parce que niho biri. No, sije ariko ndabivuga, n'ijambo ribivuga. Uva ibigabiye ryari kera muri we aho ndi. Ingene izogiriki izogenza vyose igihe gikwiye kigiziki gishitse. Iki gihe gikwiye gishitse n'igihe Kristo yaje arapfa arongera arazuka kugira ngo ivyo bagiye kutubwira hano bibe disponible kuri twebwe. Bacavuga gute? Gukoraniriza bingahe? Gukoraniriza bingahe? Mbiyo munene ati Imana mukoranizemo vyose. Gukoraniriza vyose. Abantu mwe ntibavuze ngo muri Yesu Kristo, bavuze muri Kristo. Iyo bavuze Kristo ni kibanza, ni storage, n'ahantu muri stock, n'ahantu uviriza muri depo, n'ahantu basize ivyawe bimeze gute ivyo mw'ijuru nibiri. Mu bibazo byose abana b'abantu tugira hano mu inose byose byishurwa biciye ahantu habiri. Swat hari igihe umuntu agira ikibazo inyishu yaco ikenewe ivuye mw'ijuru, parce que mw'isi ntayo bafise. Oh my God.
mu isi yose bakubwira ati usigaje indwi imwe kugira ubeho, nta kindi basubira gukora. Mugabo mu ijuru hakava iyi message ivuga ngo ntuzopfa ariko uzobaho, wamamaze, uvuge, usingire intahe ibikorwa vy'Imana. Numva amen ya muri kino kibanza. Hari ibitangaza abantu nubwo bagukunze badashobora, kuko ntavyo bafise. Ivyo aho biri ahantu mu ijuru, biri mu isi y'imwemo. Muri Kristo Yesu Imana iduha access, ikaduha modo passe yo kwinjira aho hantu. Hari ububiko bw'ivyacu vyo mu buryo bw'imwemo, vyakorewe mu ijuru, vyateguriwe mu ijuru, duheze tukagira iki tukazana hano. Numva amen ya muri kino kibanza. Haleluya. Nakiriye témoignage y'umumama avuye ngaha muri kiriti ya kabiri, hambwira ngo wakoze kumusengera. Yaragiye muri Nairobi bahejeje kumwopera, baca baramubwira ati nukuri mutubabarire, asigaje isaha imwe ntazobakiriho, isaha imwe gusa. Abona abantu hari hakenewe intervention ivuye he mu ijuru, kandi iyi intervention iva mu ijuru ubundi ni y'abana b'Imana. Shaka ndabwira ikintu kimwe, ivyo mu isi bakubwira ntubyizere byose. Ega ibipimo birashobora kuba vyavyerekanye, mugabo hari igihe batamenya yuko uwo muntu bari kwakora ivyo bipimo afise amanature abiri. Umva, Kristo aje ubundi namutwara Yesu Kristo sinoye preno. Yesu n'umuntu, Kristo ni mpemu y'Imana. Kumusaraba ntibishe Kristo, kumusaraba bishe Yesu. Uwasanze urumva apfuye kumusaraba, Satani ati ndahejeje igikorwa canje. Haleluya. Ndakwingiza ugende mu byashu Yohana 1:18. Uravyumva? Kumusaraba Satani yabona yahejeje igikorwa. Mugabo ntazi ko uwo apfuye kumusaraba aratandukanye n'uw'Imana yatanze. Bavuga ngo un enfant nous est né et un fils nous est donné. Le fils aratangwa kuko we ntavuka n'Imana, ntivyagwa n'isaza ntipfa. Siriko muriko muranyumva? Uko niko natwe tumeze. Hariho ngaha mu isi, mugari no wijuru. Uyu mubiri no ngaha mu isi. Mugabe ndani ninakujya kumupira. Umupira uravyumva? Hari umupira ubona ngani mwemu ziri ndani. Igituma udunda sikubera kure ufise, ariko nikubera imwemu ziri ndani. Eske ndavuga n'abantu bari kumvisha ndiko ndavuga. Na wewe uviriza ntuko mufata ko uri wo mu basafu. Cyo mvuga ngo nabasarisha gatoye. Kandi gena igisha gatanu. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe, canditse imbere n'inyuma, kidombagije kudushasharandwi, tukimatanije tudomye ko ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije. Ninde abereye? Ikibazo gihari mu ijuru, ninde abereye? Kuko ashobora kuba uri disponible mugabo utabereye, utari qualifié kubikora. Reba rakorondera uri qualifié kubikora. Umviriza? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo, nta wabonetse canke kukiraba. Nanje ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Hinge gato uzi cyatumye Yohana arira. Yohana yarize kubera ko yibaza ko ivyo nivyo biriko biraba. Mugabo ivyo yari karabona ni vyari vyarabaye. Uva ni nk'umuntu ari kararaba filme akabona ingene mu acteur principal bavugaho ati none bijyaza kubivamo, wowe uri kubiraba nkaho mengo biko uwo mwanya. Mugabo uwicaye akandika ijya filme arazi ko nubwo uwo mucugutwi araza kunesha, barazi nubwo uravyumva yogwa mu muriro, ingene yabiteguye yavyanditse, arazi ingene aza kuvayo. Mugabo uri kurabiraba urarira. Yohana ariko arabiraba yabona umengo nibiriko biraba. Kenshi mu buzima bwacu ipasi gusigire kino kintu. Kenshi mu buzima bwacu tubona ibiriko biratubako tukibaza ko nivyo biriko biraba. Muga ibiriko birakuba ugeze aho uwanditse filme y'ubuzima bw'iwawe yarageze. Miro munene ati filme ntirahera.
irabandanya wowe uravye episode ya mbere ishobora guhera uvuga ati nta vyizigiro bihari mugabo ntuzi ivyo yateguye muri episode ya kabiri, ntuzi ivyo yateguye muri episode ya gatatu, ntuzi ivyo yateguye muri episode ya kane. Finale ntuzi ukungene situation izohindukira, wa wundi yari inkengerwa akaba uw'icubahiro, wa wundi ibintu bigahinduka. Yarira kuko yibaza ngo nibiriko biraba, kumva rikaraba filime yabaye kera. Gira umuntu ndi wati filime yawe yabaye kera. Juste biriko birako naho ugeze bariko barayikina. Sisiri ko muranyumva. Kuko mbabwire. Ariko ko bibaye byinshi. Birivuga ngo baza ariko umusaraba wa Kristo ngo baza ngo bavunagura amaguru yiwiwe. Kugira ngo nyene bataza gushika mu bijana n'isabato, uravyumva bakiri ngaho. Kumva ko batevye gupfa, uravyumva babavunagure babanyarukirize. Mungango basize gusoma cambere barakivuna amaguru, bashikiriye kuca kabiri barakivuna ngo bashikiriye Kristo baza gusanga ngo yamaze kugira iki gucikana. Naho nyene niwe ubwiwe yakomanze urupfu rwiwe, yavuze ngo mu maboko yawe niho nishize, atransfera imhemu yiwiwe, hasigara umubiri Yesu ku musaraba. Baje basanga yamaze gucikana ngo kugira ivyo Yesaya yavugishijwe, mani maje kugira ngo ivyo Yesaya yanditse muri ya script ya filme yuko atagufa na rimwe rizovunwa amagufa yiwiwe, yakomanze urupfu rwiwe mbere kugira ngo hashike icyari cyaranditswe. Ikintera ivyizigiro, ikintera gukomera nuko nzi neza ko ubuzima bwanje singaruka y'ivyo abantu bavuga, ariko ni ingaruka y'ivyanditswe ntaraza muri nose. Bibiri ivuga ngo mpera ko ndavuga niko vyanditswe kuri jewe, nsanywe no gukora ivyo ugomba. Ivyanditswe nivyo bizoba. Nimba wanje filime yiwe yavuze ko uzopfa utungishije benshi, uyu munsi ukaba ukenye, ivyo sivyo bizorangira, ivyo sivyo bizobiherezo, ivyo sivyo ivyo yanditse. Siko mutari ubushobozi bw'ivyanditswe. Haleluya. Binyibukije umunsi umwe naravye agakomedi kamwe k'aba Nigeria, aho hantu wanditse yavuga yuko uyo muntu bamufirma ariko aranywa inzoga kandi ziri heyere kugira ngo nyene acting nyene biri real. Hanyuma aranywa, hama agize akina nabi ati subiramo, barasubira baragaruka gufirma. Mugabo basanga naho nyene akinye nabi ati subira kuko dukeneye kuba heyere, apana inzoga ari anywe nyene kugira ngo nyene acting nyene biri heyere. Uko yaguma asubiramo kumva ari karaboregwa kuko anywa inzoga ziri heyere muri iyo film. Niko acteur yari yavuze, nako umuherizateur haza kugera rero aho bagira yamaze kuboregwa vya vrai, bitagikunda kavuga, bitagikunda ko agira ati kandi rero ugeze aho hantu umukubita ikofi riri heyere, bigaragaye n'umuntu ariko abona abone ko n'ibintu biri heyere. Aramwabizi kuva ati none kumbabaje ati realisateur yavuze ko tubigira heyere. Nivuga ngo ivyo yateguye nivyo baza kugira iki gukurikiza. Uboregwa ubabara nivyo yateguye. Reka ndakubwiye nawe byateguye kuri wewe. Cha turangiza amategura sensene. Muriteguye? Umviriza? Ndiziko cyane uko atabonetse ubereye. Kuzingusha gitabo cyane kukiraho. Ku 5. Umwe muri babakuru arambarira ati ntacurira, iyi ntambwe yo muryango wa Yuda umunagogi cya Dawidi yaranesheje. Tugende bukebuke. Amubwiye ngo do not weep, ntacurira. Kubera iki? Ivyo uri kurabona sivyo biri heyere, naho warugeze. Mugabo hari ibindi vyateguwe kera, nubwo umengo nta wabonetse niho bigeze. Muga ku vyateguwe kera hari ubabonetse abereye, kandi bavuze ngo azonesha canke ni wanesha, bavuze ngo yagize iki yaranesheje. Ni muri past time, ni mu vyabaye kera, si ibintu biriko biraba ubu, vyabaye kera. Mbabwira ikintu kimwe, aha niho hari ishurwa rikomeye kubya n'ubuzima bwacu. Ikintu cakoretse kera, ivyo ntaco bishobora kugira ico bikoza. Birivuga gute? Mpera mu bihe vya kera nkavuga ivyiherezo, kuko
kandi yabiteguye kera akavuga ati no uyu muntu ndamuzanye muri ino kugira ngo azobe iki niki niki nivyo ubuzima burafise ivyo bucishamo n'ibiki mugabo aho biriko biraja hose bizoza gutanga resulta cakindi caciyumviro cavuga kera yuko uzoba nacurira era intambwe y'umuryango wa Yuda isoko wo kwishisha Dawidi yaranesheje si vyubu nivyabaye kera ngo azingure igitabo amene ibikimatanije indwi komeza umvirize munsi mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati y'ababakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe asa n'uwagize iki n'uwishwe asa n'uwagize iki n'uwishwe vyabaye kera afise amahembe ndwi n'amaso ndwi nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose komeza araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe amaze kwabira ico gitabo vya binyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera niko kugira iki niyo gusenga kw'abera niyo iki gusenga kw'abera ugusenga kw'abera kuri mwijuru bari mwisi abantu harantu heza kuvuga amen imeze neza amen gusenga kw'abera kuri mwijuru turi ngaha mwinose umviriza baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yabo umurongo rero w'icumi ukabahindura ubwami bw'Imana yacu ukagira iki ukabahindura ubwami bw'Imana yacu ukagira iki ukabahindura ubwami bw'Imana yacu bega nabagiye kuba canke barabaye canke bagiye kuba barabaye ukabahindura mu cyongereza bavuga ngo you have made them a kingdom, a royal race. Majambo uyu munsi izuri kwitegereje ntibona umupfumfu ntibona umuhondogo ntibona uravyumva umuyanzi ntibona umukisinzi ribona ubwami bw'abaherezi ngaha muri nose. Imana ibona abavuga izuri gatego gutwi rikumva rikaza rigakora. Siniko noronka amen meze neza muri kino kibanza. Ibi vyose tubikesa ugupfa kwiwe nukuzuka kwiwe. Imana shibo cyane. Ukabahindura ubwami bw'Imana. Kureka duhinduye ubwami. Ni kugira ngo dushobore kuganza. Kureka duhinduye ubwami. Ni kugira ngo dushobore gutegeka. Kureka duhinduye ubwami. Ni kugira ngo dusangira kameremere n'umwana wayo. Uwo yaje kuba imuhongano y'ivyaha byacu. Are ni ngomba ndangirize tugendereye muri Yohana igice ca 5. Ivyasho Yohana 5. Yohana 5. Niyo ngomba ndangirize. Wumve neza ubu bwami yaduhinduye ico bujejwe hano muri nose. Haleluya. Haleluya. No nitiko turaseba pasika gusa uravyumva yarapfuye ibifise insiguro zikomeye mu buzima bwacu. Nibwo buzima bw'abana b'Imana uyu munsi. Haleluya. Ntabwo mvuge kino kintu. Iyo bavuze Imana Data, Imana Mwana, Imana Muhemu Yera, bavuze ama institution. Ubundi izina ry'Imana si Imana Data, si Imana Mwana, si Imana Muhemu Yera. Oya. Izina ry'Imana yacu ni rimwe, ni Kristo Yesu. Ugiye kuraba ofete izina ry'Imana ryahishuwe mu mwana wayo uwo yatanze. Uyu munsi ofete ntitukiribaho ndavuga ngo Jehova biga nama sinzi nibyo ashoboye gukora icakoze ariko ubundi izina ry'Imana yacu ni rimwe, Kristo Yesu. Cyituma Yesu yabwiye ngo mubatize abantu mu izina rya Data ry'Umwana rya Muhemu Yera. Mugabe intumwa zije zabatiza abantu mu izina rya Yesu Kristo kuko izina rya Data iry'Umwana rya Muhemu Yera ni rimwe, ni Kristo Yesu. Aho ndajeje. Alors, iyo bari koravuga ngo umwana Data ugwego rwa Data ni biho ijejwe gutegura amaproje, gutegura imigambi. Ni washiraho ibikorwa bigiye gukoreka. Hama murabizi yuko habaye uravyumva nyene proje harabaza ku executor.
uwuza kwexecuta ni biro y'umwana. Iyo uvuze umwana ni mwumve departement, ni mwumve institution ijejwe gushira mu ngiro ivyo biro ya data yiyumviriye gukora. Ibi ni mwabitahura muca mwumva ngiye kuvuga. Hama Mpwemu Yera ni ujejwe cyangwa ni biro ijejwe kuko no bizina giwe ni Kristo. Bivuga ngo data zo muntu mwizina ryaje in my name. Ni kuvuga ngo Mpwemu w'Imana afise izina rya Kristo Yesu. Siriko ko muranyumva. Uwo nawe aje kugira iki? Aje gutanga ibikoresho byose bishoboka, ari bwo bushobozi, ubwenge n'ibindi byose kugira ngo biro y'umwana ishire mu ngiro ibikogwa bya biro ya data. Ushaka ngati turi kumwe bien. Rero twebwe turi muri biro y'umwana. Niba avuga umwana bariko barakuvuga, ibivugwa ku mwana w'Imana bivugwa ku bakora muri iyo biro, kuko uyo yishushanyije natwe. Birivuga ngo amaze gupfa yabaye imfura hagati muri bene se. Bivuga ngo uyu munsi Kristo Yesu ni grand frère. Vuguti Kristo Yesu ni mukuru wanje. Apote vyakwe mukuru sije ndabivuze. Abaheburayo 2:11 nta tandukano hagati y'uweza n'abezwa kuko bose bakomotse kuri imwe, kandi ntategwa isoni ryo kutwita bene se. Kandi umuntu mubi ntimufana ikintu mu mubiri mugifana mu Mpwemu. Impwemu yawe ni yiwe nico kimwe, mugabo umubiri wawe ugenda urahinduka hamwe n'iki n'umushaha wawe. Gushika ngase niko turi kumwe bien. Alors bavuze rero umwana baba ariko barakuvuga kuko ibivugwa kuri Kristo Yesu mwibuke yuko dukomoka kuri we biratwerekeye. Ivyo baza kuvuga ngaha mu bitabureze ko ariko babigira ishengero. Uyu munsi Kristo yahindutse, birivuga ngo umutwe w'ishengero ari ryo mubiri wiwe. Iyo ugiye muri PAF canke handi hantu no muri banki ntibaraba amaboko yiwawe, kandi koko kwawe kwacitse ntucupfa, amaguru yawe yacitse ntucupfa, mugabo umutwe wacitse. Ndiko ngo identité yawe iyo muri banki baravye specimen bakabona umutwe wiwawe, babona amaguru yiwawe, babona inzara ziwawe, babona vyose, babona niyo ukomoka. Umutwe wawe utanga information menshi, byose biri ku mutwe. Uyu munsi bisobanuye ko au fait identité y'ishengero n'umutwe. Umutwe nawo ni Kristo. Ni kuvuga ko fait Imana yitegereza ishengero yitegereza Kristo kuko wewe uri umubiri wa Kristo. Kristo n'umutwe nawe uri ibisigaye. Nico gituma hano muri nosi Kristo akeneye kuza kugendera umuryango w'iwawe, azogenda gendesha amaguru yiwawe, azovugisha akanwa kiwawe, azokoresha amaboko yiwawe. Turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Okay? Kuko se akunda umwana, se agiriye akunda umwana. Akunda iki? Umwana. Umwana akundwa nande? Se akunda nde? Umwana. Umwana akundwa nande? Na se. Mbiro umuntu rero ndi wabati ndakunzwe kuko ndi muri biro y'umwana. Se akunda umwana. Uwo mwana bariko baravuga ninde? Bariko baravuga Kristo natwebwe ishengero kuko Kristo n'umutwe n'umubiri ishengero. Kuko se akunda umwana. Urazi udukunda atandukanye n'abantu bo mwisi. Umuntu musa akubwira ati ndagukunda, ejo bigahinduka. Ejo ugasanga umengo yabaye ikindi kintu, afata mbasi nkene no kukubona mu maso. Mva mu maso. Kandi yakubwiye atumbiriza ndagukunda, uri umuntu mwiza, ariko ejo bigahinduka. Ariko uyu mupapa bariko baravuga ngaha birivuga ngo uko yarari ejo, nari muze uko yarari ejo, uko yarari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azogira iki hari abantu batwanka kubera abantu batuvuze nabi. Mugabo uyu ntabakorompe bakuvuga nabi bakuvuga neza, babwira ikintu kimwe nahindura ingingo yafashe yo kugukunda. Ndasaka kumva meni y'abana b'Imana muri kiro kibanza kuko sakunda umwana. Urukunda mukunda n'urukundo rufise intumbero yo kumwereka ibyo akora byose. Nifa umwene majambo n'ivyo umwana aza gukora hari ahantu yabibonye. Ivyo umwana azokora hano muri nosi hari ahantu abikura. Ivyo umwana azogaragaza hano muri nosi hari ahantu yabonye biriko birakoreka. Hari umufilosofe umwe w'umwongereza yavuze ngo ikintu maze kubona kimaze gukoreka ico ni evidence yuko kizokongera gusubira gukoreka. Kandi warabonye umuntu atunga yarakenye umenye ko ivyo bintu biso gusubira kuba mu buzima bw'abana b'abantu. Nimba warabonye umuntu atangura neza agaheza nabi, hari abazotanga neza abandi bagaheza nabi. Ivyabaye vyerekana ko bizokongera gusubira kuba. Haleluya. Amen. Avuze ngo amwereka ivyo akora vyose. Iriza ngo amwereka ivyo akora, amwereka formule akoresha mu gutuma abantu baba prospere.
aho hari ahantu heza kuvuga amen. Amwereka ibyo akora kugira ngo abantu bankana bakundana. Amwereka ibyo akora kugira ngo ingo zari zaratatanye zisubirane. Amwereka ibyo akora kugira ngo abana bumvire abavyeyi babo, abavyeyi nabo bakunda abana babo. Numva ameni y'abana b'Imana muri cyo kibanza kuko amukunda. Amwereka ibyo akora byose, amujana muri laboratoire, hamwe avuga ngo strictement interdit. Uravyumva ku bantu bose b'abanyamahanga. Uwe bavuga ati mwebwe muremerewe, nimuze murabukungene shira hamwe abantu, nimuze murabukungene mpezagira abantu, nimuze murabukungene nkore ibitangaza abantu, nimuze murabukungene ntuma abantu batwenga, nimuze murabukungene nkuraka abantu gakengeyegwe, nimuze murabukungene nambika icubahiro umuntu. Abantu bari ngaha canke batashe n'uva mbere yabo. Amwereka ibyo akora byose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo. Somera kaya kantu gakurikira kugira ngo mwebwe mugire iki? Mutangara. Kugira ngo mwebwe mugire iki? Mutangara. Kugira ngo mwebwe mugire iki? Mutangara. Ndagomeza kubwira ko abantu bagiye gutangazwa nawe. Neremse hari abantu bagiye gutangazwa nawe. Sinzi kuri kurumva hari abantu bagiye gutangazwa nawe. Hari abantu bagiye kubazanya ati niwe canke si barasana bawundi tuzi, wawundi asaba lift, wawundi agendera segereza, wawundi yamagwaye, wawundi umuryango waheba. Nivyo barasa mugabo vyarahindutse nakiri wawundi yakoze ibikorwa kugira ngo abantu batangare kuko sakunda umwana. Turabana dukunzwe, turabana dukundwa. Hari ibikorwa yabitse kugira ngo bizotangaze bande abantu. Abavyize n'ufamily ya muri kiro kibanza ngo kugira mwebwe mutangare. Bagombere batangure kubideta anongiye kurangiriza. Umviriza ku murongo wa 21. Aha. Nkuko se azura abapfuye. Nkuko se azura abapfuye. Akabaha ubugingo. Akabaha ubugingo. Niko n'umwana aha ubugingo abo agomba. Niko n'umwana aha ubugingo uwo agomba. Vyavuye kuri se. Hari ikintu twize cyitwa reverse communicant. Ibiri hariya nivyo biri ngaha. Numva ameri ya muri cyo kibanza. Ibiri muri biro kwa data nivyo biri muri biro y'umwana. Uko data akora ibitangaza yahaye n'abana gukora ibitangaza. Birivuga ngo abanyizeye ngimenyesho bizokwama bibaherekeza. Bazosenga abadayimoni, bazosengera abagwayi bakire, bazonyikiza cyo kizobagira, bazovuga mu ndimisa. Ivyo nimenyesho nibitangaza bizoherekeza abari muri biro y'umwana. Babwiye sinzi ivyo bakubwiye, mugabe mushaka kubwira yuko Imana kwitegereza ikubona nk'ugwego, ikubona nka institution y'ijuru ngaha muri nosi yiteguye gucishirizamo kugira ngo ishikire umuryango wawe. Iyo amen imezagiye, amen irenze ngaha. Niko n'umwana aha ubugingo abo agomba. Umurongo ukurikira. Aha. Kuko se atanumwe acira urubanza. Aha rero. Kuko se atanumwe agira iki? Acira urubanza. Ibicanye n'ivy'imanza zo mu isi data yarabihevye. Data arabandi yabihaye. Data arabandi yabijeje. Iyo tukuvuga imanza za hano muri nose, nigihe dufata ingingo, nigihe dufata umva dutora amategeko, nigihe twempoza inosi system na ritme bwiza kugenderako. Bibiri vuga gute? Bo ahanavye nateguye. Mugagenda mu Bikorinto igice c'icumi. Abikono bakabice c'icumi. Juste tuhaceko tuce tubandanye. Amen. Aha. Irukanga. Bari ku murongo wa 3. Tuka ku murongo wa 6. Aha. Naho turi n'umubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri. Bwira umuntu ndi wati naho turi mu mubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri. Nubwo mbona gucya hari gisirikare ndimo. Kandi kigwana mu buryo butamenyerewe hano mu inose. Sura kano mbwira umuntu ndi wati naho turi n'umubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri. Iyo hageze ko duca imanza ntituzica mu mubiri. Twe nitugenda kuri zone ku Musaga. Mugabo ahantu duca tugafukama. Baba nusiriko bareko baranyumva. Hama tukagira ikama tugaca urubanza. Urubanza ni gufata ingingo. Kubama bariko barapfa prematurement mu muryango wawe. Kabati Imana ibi bintu bingeza ahantu. Ntibizobandanya birahagaze kuva kuri je uyu munsi. Kumva amen imeze neza. Ama force couche ya marikara umuntu wese gize mariage indambe yateza kuvayo. Harakenewe abana bafata ingingo kubijanye n'ivyo. Kuko Satani yo atamuntu arabona wo gushobora kuyopoza kuvya ari karakora arabandanya akora.
ariko ngo icatse umwana w'umuntu ahishurwa kwara kugira ngo asangangure ibikorwa byose. Numva amene muri cyo kibanza. Haleluya, haleluya. Umva bica muri ministere uravyumva nyene yo kumavi mugabiga umva bikazana inyishu abantu bakeneye. Avuze ngo nawe turi n'umubiri tugwana mu buryo bw'umubiri. Kuva nkurikira avuga ngo iki? Kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri. Ikibazo sujya mu boss wawe, ikibazo ni muhemu imukoresha. Ikibazo si umugabo wacu nk'umugore wawe, ni muhemu imukoresha. Ikibazo si umwana, ni muhemu imukoresha. Ikibazo si ukungena utazi kudandaza n'ukungena urondera amasoko, ni muhemu iri mu byo uri kurakora. Eske muriko muranyumva? Si ikibazo cyo ngaha mwisi, ni ikibazo cyo mu vy'umuhemu. Ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Bwira uwo muntu ari ruhande wa kandi umuhaye tushe umubye ati bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Ino Pasika ibasigire igikorwa cyo gushingura akarimbi kose kasizwe sizo wagashize nta nkeneye kumenya, ariko icyo no kubwira nuko akarimbi kose kasizwe hahandi utarenga, hahandi utagera, hahandi bitajabuka, aho niho tugiye gushingura akarimbi. Haleluya. Birazwi ko abantu batarenga ahantu kanaka. Nivyo Farawo yahora abwira Abisirayeli ngo mugende mbwa ntimugere kure. Umuntu akagenda ati nagomba ndagifate apotre. Mugabo ingene canyiyatse nisho nariko ndatahura. Ni muhemu ya karimbi. Ibigwanishwa by'intambara yacu birashingura amaborne. Harwa ngo urumva ngo byakozwe na soko ngo kandi nakiriho, urumva ngo ivyo n'ibintu byashobora guhinduka. Ibigwanishwa by'intambara yacu bishingura uturimbi tw'abasokuru bapfuye. Kutavuze amene ngo ishike. Kutavuze ngo amene ishike. Ivyo sokuru wawe canke nyokuru wawe yasize akoze je m'enfiche, je m'en tape, I don't care. Icoze nuko nimba mpona karimbi muzima bw'iwawe je muza mugimana birakongira iki ndagasingura nta kindi. Kandi ntawe nsaba uruhusha. Ega sije kura ngonde apotre. Ndiko mvuga je umwana w'Imana. Numva amene yabana Imana muri kibazo. Uti nitegure gushingura karimbi kose. Iyo ino Pasika ya 2024 igiye kugusigira ino ministeri yo gushingura uturimbi kose, amalimitation. Inyuma turi kumwe mu mpame nimeze neza. Namwe bw'uburimbi bwanyu buteza gushinguka mu izina rya Yesu. Urumva ko iwacu nta wahejeje kaminuza ugiye kuba wa mbere. No, ari bintu amaze kunabwira abantu ko ibintu bitigeze biba mu mateka y'ubuzima bw'umuryango wawe ntibisubira ko ibyo bintu bizopfa bibaye. Imana nindiye ko bitangurana nawe. Hari abantu bama imisozi bagira iki baba aba pionnier. Jena mutamu wanje ambyara Muhondo Gaspar yatunze Matabaro. Ni kuvuga ngo umugabane nari mfise ko ariko nanje ngura nimba ngura zitatu mugabo zibe Matabaro. Ivyo maze kumenda vuga ni mu izina rya Yesu. Abantu bagwanzo batwara kuri Matabaro wagiye kwa muganga. Ingene bandaba ndavyanze. Urabona uravyumva nibuka kubuza imwe mu yakarimbi igitangaza igicaniro mashe bagomba bayigwe vyaheze wayitsinda ati mbwa ndamwitegeje mu maso mbona umenga asa n'umusuma bagasha babihindura byose byari vyaheze mbwa gusa ngo banyitegere. Hari umuntu yigeze kumbwira ije ati ibazesha bambonye aje ngo uyu n'umusuma ntavyo yoshobora gukora. Akarimbi Imana ishimwe ko turi muri biro y'umwana. Kwandika amateka mashasha y'imiryango yacu. Ati wa muryango w'abantu bakunda Imana. Karavuga wa muryango wazamboregwa. Wa muryango w'abapayu. Babapayu sigusa ntabyo abapayu ngaho. Akarimbi wa muryango w'abanyacubahiro. Wa muryango w'abakozi b'Imana. Wa muryango amen mezereza muri cyo kibanza. Wa muryango ubereye umugisha abandi. Je mu byo nizera ko ino generation yanje izo oba si byo generation twakomotse ko yabaye. Je nizera generation igiye gukora ibikorwa byo gutera imbuto zizokwamira abazobakomokako.
imbuto ndiko ndavuga gukora ibintu bitagarukira muri famille yawe biologique ariko gukora ibintu abantu atamahirwe barafise yukuronka abantu babibakorera ariko bakabikoregwa na twebwe numva mbere meze neza kurya worugi ku mwana wawe wavyaye hanze ariko karuhika n'umwana kuye mu ibarabara mutazinanye atagira amahirwe yo gushobora guprospera canke gupeksa mu buzima ariko akaronka amahirwe wewe ukavuga ati mwana ntaco dupfana mugabo iso ngoma nkore ngoma ndagikore kuko nico nazezwe umwana aratunganiriza umwana araca urubanza ndaguciye genda baguhe visa uje kubana amashuri wawe umwana ataco mupfana atanico witezeko ikitange kiriye ngaba abantu Imana ikeneye bari muri biro y'umwana bashingura uburimba atari ubwabo gusa umuntu injira mu muryango we bagashingura karimbi kaka bati no genda mutangurisha pite shasho ubuzima bwanyu vuga ati uwo muntu ni jewe kumita uwo muntu ni jewe aho uzoronka abantu bakwita papa atari kora ko bakuye mu nda ariko kubera ico wabamariye umugisha wababereye numva menye abantu b'Imana muri kino kibanza haleluya utirata amazu maze kubaka mugabo abantu baza kukwirata bavuga amazu wabubakiye ndaheva kubona iyo generation muri kino gihe haleluya kandi ivyo bintu bizoba ndiho ivyo bintu nzobibona nzobona abantu muri kino kibanza muri rino shengero bazokubaka ibisagara bubakira abantu bari vulnerable bubakira abantu batagira icefo n'icyaru numva amene muri kino kibanza bazi gushingura karimbi kose nituraheza ku murongo 5 dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose inge gato ngo tugira iki dushingura impari tugira iki dushingura impari ese ko muravyumva bavuze ngo we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God ibintu vyose bibuza abantu kumyene bimenyera Imana bakinja ama destiny yabo ivyo navuze ngo we destroy them ivyo nivyo dusambura haleluya tukabigomorora nde Kristo mwavuze ngo dufatamira ivyiyumvirwa mu mitima vyose mwene majambo ico Imana tugize muri biro y'umwana urashobora kwinjira ugahindura ivyiyumviro umuntu ariko arimviye ugahindukiza yari kariyumvira ingena kwihora ugahindukiza ukungena kubabarira rega je mu kuvugisha sindagira ngo oye je ko sikomvugisha je mu kuvugisha sindagira ngo je ko sikomvugishwa umunsi umwe ngenda hano mvuga ngo ma na uwo mwanya wose umaze ushaka kuvuga Imana urinda gucagagura muri ubwo buryo iyo uvuga Imana twari kumva kari Imana haleluya ku murongo wa 6 turahejeje haleluya iri ni itegeko rero ry'umwami umviriza sisi kandi twiteguye guhana ubutumva bwose je numva umenga abantu bari muri cyo kibazo ntibumvise icyo twavuze ngo ngwiki twiteguye guhana ubutumva bwose ngo ngwiki ubutumva bwose twiteguye kugira iki twiteguye guhana ubutumva bwose ngo ngwiki twiteguye guhana ubutumva bwose ari imyuka itumva warayirukanye umuryango we wa mugabo igumira kiragaruka wumva ugenda imbere usubira inyuma ubutumva bwose ama promotion atumva kabwiza kuba mu ruhande rw'iwawe ayatumva niyo twiteguye kugira iki ubutumva bwose twiteguriye guhana ubutumva bwose iki nayo kunda cyane mani majambo n'uburenganzira bwacu turabishoboye kandi turabibasha guhana ubutumva bwose kugeza aho muzogira ukumva kugize iki gushitse igituma utumva n'imyuka iyo niyo duhana hamugacu ugiri kwaca wumva imiryango yase gituma batuma n'imyuka iriyo umengo yabasize ibitiritiri n'imikubuzo mu matwi turahana bikavayo hama bakumva umunsi umwe reka ndangize kino kintu umunsi umwe hari umwana yakijijwe umwana namubwiye ubutumwa bwiza ari umwana akiri muto moins de 23 ans cyo genye twabitabaye M23 moins de 23 ans ngakumusaga cyo twakizugura miso yabo tubabwira ubutumwa bwiza tubasenge hanyuma uwo mwana arakizwa umwana yari mu ngeso mbi uravyumva nyina araza akamukubita agacamwereka inoti ya 300 kambwira ati none amafaranga yo ushobora kuyama umwana arakizwa arahinduka uravyumva haba amahoro mu rugo
umunsi umwe umwana mubaza igituma atakiza gusenga, acamwira ngo mama yarambujije ntivyagenze gute, acaramwira ngo hakuno kubona agiye gusengera kwa Keva nofuma ndakubona uri mu maraya, urambwira ko yatari mpwemo, urambwira ko yatari mpwemo. Aprefera umwana we kaja kwibarabara ahitanwe n'uwatazi hako aza kugira iki gusenga nga ubutumva bwose. Igituma musagira kirahinduka nikura ko turiko turahana ukutumva kose. Ari ntaziteye ubwo. Amen. Mugabo ntituraheze. Kugeza aho umusaga izogira ukumva kugize iki gushitse. Imiryango yacu kagira ukumva kugize iki bumvise biragenda neza. Mugabo batumvise ni kibazo. Rero ino Pasika idusigiye kino gikogwa cyuko ducira urubanza. Abo ngaha muri nose kuko twarabiherewe uburenganzira. Kristo yarazuse mu bapfuye aduha ubushobozi bwose kugira ngo tugire iki dutumbereze ikintu cyose, dutunganye ikintu cyose. Imana ibahezegera bumvise ijambo. Abadiakoni badufashe tugoma dukore sensen navyo nyene bihuye n'ibi bihe turimo vya Pasika, aho twibuka igikogwa Kristo Yesu yakoze. Abanimvye baduge hano twegera ameza y'umwami. Haleluya. Ninde yemerewe ameza y'umwami? Nuwo yakijijwe. Ushaka kubutarabatizwa mu mazi menshi, mugabo nimba warihanye urashaka kwegera ameza y'umwami. Haleluya. Haleluya. Uriko muranyumva? Ukabumva hariho ijwi rikwagiriza ikintu kanaka mu mutima kitameze neza. Amen. Saba imbabazi Imana. Ifise itunga ry'imbabazi. Kandi shobora kutubabarira ivyaha vyacu. Utunganye ariko uze kwegera aya meza wicorowe neza mu mutima. Hama ngo mavuge ikindi kintu. Benshi nibazi ibanga rinyegeje muri Sensen. Madame hari periode yaciyemwo aho yamari Maladive. Kandi by'ukuri bingeza ahantu wumva nyene bimperturba mu buzima kamari karagwara umwanya wose. Benshi barambaza ko tutamonye madame. Hakagira n'ahantu bingora kumwe ngo ndabwira abantu ngo ntameze neza. Kumba hari abantu bariko bashinga uburimbi bari biyumviriye barumde aho boca kugira ngo juste bampactibe. Mwe mu Imana arabinyereka mu nzozi inshuro zibiri arambya turazicukora. Fata amasengesho ntari nzijyana inzo yaheze. Arambaza uri kusengera iki? Ndamubwira nti nzoki kubwira mpejeje. Ndisonzesha ngezemo bari ku munsi wa 70 marimo 66 niyo muhemera agiye kumbwira neza yuko agiye kumukorera igitangaza. Ariko misi yose nta nakimwe cyari bwigerekiba. Hanyuma mpejeje gusenga yabimbwiye mengara ku munsi wa 70 ndavuga ni kanongeye kindi misi 7 yo gushima Imana. Mugabo mpejeje ngo muhemera ambwiye mukoresha Sensen. Cyangwa ndababwira ibanga rya Sensen. Namusengeye kandi narose isezerano mugabo muhimana arambwira tora Sensen. Uyimuhe. Ndasengera umukati ndasengera jus. Hanyuma ndamukoresha Sensen mu gitanda aho yarajya. Kubico gihe tunasengesha gushima Imana. Imana icinyereka ahantu habereye intambara hari minyota atani ikintu na kimwe cyasigaye n'ibiti bihari byazigiye. Cyambona agati kariko karaduga. Imana irambwira ngo umugore wawe ndamuha ibihe bya renaissance, rebirth. Agiye gusura kandi kongera kugira iki kuna kuva uwo munsi ntiyasuye gusiba nga yarakomeye amera neza. Ariko ni kubera iki ofete ibisi ibintu bisanzwe. Uyu mubiri tugiye gufata n'aya maraso tugiye kunywa ko n'ubuzima Kristo Yesu yatanze kubamwizeye. Nimba urwaye nturindire ko narasenga ngo ndwara ikire. Ni wakire uyu mubiri n'aya maraso nk'umuti ushobora kukamanganya ibivyimba ushobora kufise mu mutwe, ushobora kufise mu nda, icarico cyose ibifatiye ku maraso vyovyo. Nimba ari VIH hari benshi bagaruka gashinga intahe kubw'igikorwa cyo gukira kwafashe kibanza biciye muri Sensen. Bivuga ngo ababifashe kuko bibereye abo bakize indwara, ariko abakengera iki gikorwa bivuga ngo bamwe baragize iki barakenyutse bafata aragera ngo abandi baragwaragurika.
ariko nimba bamwe bashaka kugwaragurika abandi bagafata aragera nuko abafashe nkuko bibereye bashobora kuramba, bashaka kongerwa igihe cyo kubaho, kandi bashaka no gukira indwara bashaka kuba bagwaye. Rero uyu n'umwanya, this is the healing moment, umwanya wo kwitegura gukira, kugendererwa, kugirirwa neza, kandi uzogaruka ushinga intahe. Hari umuntu ari muri kino kibanza vision yiwe igenda igabanuka, ntukibona neza, ikintu kibona ari uko ucegereye cyane. Hamwe n'igikorwa kigikoreka hano hantu, Imana igiye gusubiza kongera kubona neza, n'ibiri kure ongera kwibona neza mu izina rya Yesu.